ucumbarira neza yuko uri kurasohora indirimbo Sadbi yasohoye humutukana indirimbo iri hit indirimbo utegereje neza irimo mukombozi irimo DJ Philbite irimo Kirikou Akili irimo Double J ni indirimbo ubona neza yuko ubwo Sadbi kuba yavuze gutyo ntashobora kubashimira IBRAAH ko ari we yoba yarayishikanye muri ayo motive ubwo n'uburyo bumwe dushobora kwibaza ikindi naco yoba yarashimye ijana kwijana IBRAAH na Sadbi ntibishobora kuba ari ibintu bapanze ati wewe muri urukurikirane Sadbi nawe yasohoye rw'amapiano ariko Mr. K turamushigikira cyane kuko indirimbo yiwitwa Komusa canke Komsa ukubise mu kubwenu vyumva gusa nibagwiriye umutwe n'amazuru urumva gusa aba baririmbyi benshi bo muri sekira baciye muri mu makorale menshi Estanishi bose baraguye baciye mu makorale menshi PCB baraguye ba Monia Fleur baraguye na PCB nagende hariya Yeah. Check sound. 1 2 yo. 1 2 1 2. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare. It's another day, other blessing. Turagaruse kandi. Cyane gose. Bro, amakuru yawe. Ndashima Imana cyane gose. Bumve neza yuko tunashimira Imana cyane kuba duhe mu mwuka w'abazima. Ariko tunashimira n'abantu. Benshi bagi batsanzukanye. Bumve niteka ridasanzwe. Ego. Ni ibintu byo gushima. Reka dushimire abantu basanzwe badukurikirana barana atandukanye. Ego. Tungere dushimire kandi n'abantu batadukurikirana. Ego. Bahora baraba nk'udushot. Ego. Hama bagaca baduca intege. Ego. Nabone barimo mu bantu batuma dukora bro. Cyane. Tuba turi kumwe na DH Telecom, tuba turi kumwe kandi na Bartender Bar muri ibi biganiro nibo baba babishigikiye. Willy Cash. Willy Cash Bartender Bar ikorera mu Kabondo. Neza mu Kabondo. Ego, Avenue Ganza numero 2. Ego. Aho basanga ama service ya bar, ama service za DH Telecom. Ego. Meze neza. Mani zirarenze. Dukoze ikiganiro duhejeje kujya. Oya bumve neza yuko twibereye mu kibanza kimeze neza ariko kugira twamamaze. Ego. Turi neza mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha. Muri Eden Garden aho bitwa muri MJko asanzwe hebereyeho n'ivyamwa birenze. Ni lazima umuntu tugira ukuhama twifungura uvuze shara bari ari aho ntiye mbona ari bindi bintu urabona nisindamusiga ari yazina ni naravyo reka aya nisindamusiga ni kibanza kimeze neza izi kuko je namaze kuronka n'ama message y'abantu benshi bahari batubaza ati kuri none Anashare mukorera he ko hagiye ahantu harenze bro. DH Telecom reka barabe ivyo bahingura muri aka video. Tugaruka uno musikiganiro cacu tuza guhagarara cyane ku muziki w'Uburundi. Abanyamuziki bacu bicare bagiri bimwe muramwumva. Bicare ndakire neza yuko abanyamuziki bacu baze kwicara cyangwa bakunze umuziki w'Uburundi. Amatura baka video ka DH Telecom. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta. DH Telecom ni nyishu kuri bose. Byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Nibaza ko bagize kukabona bro. Ego. Sasa tutarandiriye rero reka tugende kuri Sadbi na IBRAAH. Ego.
aho hamaze iminsi ego hasohotse ibombe ego ndayita ibombe kwe ego ibombe imeze neza HUMU yitwa HUMU bisigura gute ngaha gusa mu Kirundi ni ngaha gusa oya HUMU ni indani ego indani gusa yishakira indani gusa ariko niyo ndani sinzi ko habaho sinzi hariho sasa iyo ndirimbo rero ego ni indirimbo ubona ko yasohotse ifise uburemere kweri hama indirimbo iragendera irakora ariko rero mu nyuma haza amajambo ngo kubera iki IBRAAH atarayipostinga indirimbo kandi IBRAAH barayikoranye mu nyuma IBRAAH rivuguruza aravuga ati je impamvu nta postize njya ndirimbo ni kubera ko Sat-B ntiyandisha amafaranga twavuganye kandi twari twaravuganye rero Sat-B nawe arasubira mwarandika ati mu bakolabo yose maze gukora iyi ndirimbo nakoranye na IBRAAH niyo ndirimbo IBRAAH afashije promo 100%. Promo 100%. Ni mu gihe yaho habonetse babandi bavuga ngo IBRAAH ntiyigeze agira iki ngo ayiposting bandanya cyane ko ndakumva rero dushobora kwibaza ati IBRAAH yamufashije promo 100% mu buhe buryo hagati aho twibukanye ni indirimbo igisohoka yakinywe kuri Wasafi irakinywa no ku yandi ma media yo muri Tanzania merci ubwo Sat-B kuba yavuze gutyo ntashobora kubashimira IBRAAH ko ari we yoba yarayishikanye muri ayo mative ubwo n'uburyo bumwe dushobora kwibaza ikindi naco yoba yarashimye 100%. IBRAAH na Sat-B ntibishobora kuba ari ibintu bapanze ati wewe uzobanza ureke gupostinga indirimbo abanze havugwa amajambo kwanza kuko n'indirimbo yacu bazoba bariko baravuga hama ya majambo ubonye agiye kugabanuka ucuza rero uvuga ati Sat-B vyagenze ukuntu ubwo n'uburyo bwa kabiri wowe ubibona gute bro easy ari kintu tuba dukwiye kuza turabwira bano bantu baciwe ku mbuga zigistandukanye bino bintu nagiye mbona n'aba promoters benshi bro n'aba MCs benshi kandi banakomeye cyane mu gice cy'uburu cyangwa abamenyesha makuru bakomeye mu gice cy'Uburundi imbere yuko ndabibona ahantu henshi agiye tandukanye natangwe ndabibona ku mugenzi wacu MC Match ya Dora Capital abipostinga asaba yuko IBRAAH yofasha support kuri Bizimana Abubakar Karum Sat-B ariko bano bantu easy showbiz ni nini ya cyane showbiz ni nini ya cyane tuvyemeranye gushika saha Sat-B ari mu baririmbyi ategura cyane siko ari mu baririmbyi ategura kandi bazi gukinisha showbiz siko bazi gukora ikintu bakavuga ati je kino kintu reka ndagikore ndazi neza yuko hariho bwabo promoter bwa Des bwo promoter bwa Des uranabuze bwabo promoter bwa Des bagira baca bagenda ku mbuga kwivugira yamuhe siko yego aho ndaze kuvuga n'amazina menshi agiye atandukanye nagiye mbona ku mbuga bagenda badisinga IBRAAH ngo ntiyigeze afashe support izi haheze amasagira kuri 22 IBRAAH yashize kuri Instagram siko yayishize kuri Instagram bano bantu bakoresha zino mbuga cyangwa ba promote cyangwa bandisira amesha makuru barakwiye kuza bariga bro siko barakwiye kuza bariga hari ibintu bashobora kuba postinga ku mbuga zigistandukanye ariko kaza gusanga yuko bro izi bino bintu vya showbiz n'ibintu vya entertainment cyangwa ibintu vya internet ntibisaba amashuri ntibisaba kwiga oye bisaba kwiga muri ivyo yego siko apana kupfa kwiyandikira ku kintu cyose wifuje ikintu cyose wiyumviye mu mutwe kije hafi yego ukaca wandika naragiye mbona na ba mipro bavyandika ngo IBRAAH nigeze agira iki niki ariko naratangaye cyane ko baravuze amajambo nkayo ariko nkaza kubona ku ma Instagram ku mbuga zigistandukanye IBRAAH yarapostinze indirimbo ya Bizimana Abubakar Karum Sat-B
bisigura neza yuko izi urazi neza yuko showbiz yo hanze yo muri East African batangwe kubona na bano bantu bafite amazina mu bamenyesha makuru cyangwa mu banditsi urazi yuko abantu bakina showbiz yo hanze bashobora kuducisha mu ijisho cyane. Narigize kubona umupeto umwe kuva mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yitwa Sky2 siko yigeze gupostinga video avuga ati hari ubupromote ngahabwo mu Rwanda ngo bukwiye gukorera showbiz mu gihugu cyacu Burundi. Wibaze mana ku gaciro. Yavuze ngo hari ubupromote buri mu Rwanda bukwiye gukora showbiz mu gihugu kibanyi cy'u Burundi. Bisubira ubupromote bw'u Burundi, ari ubupromote bw'u Burundi bukwiye kuja gukorera showbiz mu Rwanda. Cyane. Ego vrem. Cyane gose. Gose bavyumve. Hari abapromote ngaha mu Burundi. Abapromote mu Burundi batari kuri level yo mu Burundi bakwiye kuja mu Rwanda. Kuko twe mu Burundi dufise abapromoters bamwe muri bo bazi kwandika pe. Yego. Kandi bazi gupromotinga pe ikintu. Ariko hari abandi gwinza murongo. Yego kwe. Baze bigira mu Rwanda gupromotinga bajya abantu nyene sinzi kabisha bagende gupromotinga hariya. Ariko ndemeza neza yuko IBRAAH gushika ino saha yarasupportinze indirimbo HUMU ya Sadbi. Kuko ugiye kureba feedback indirimbo ya Sadbi irifisa ama views akwiye. Ariko ntanga gasopo kuri bano bantu. Ami pro MC urumu diaspora ubu turavyemetse. Nawe nyene yarayipostinze izi tumwinjire ko gatoyi. Nivyo reka tuzomugarukira sha. Yarapostinze n'amajambo avuga iki ukuno umwanya muto. Siko? Ego. MC Macha de postinze aravuga ati urumva ngo kuno. Ariko izi imbere yuko du posting ibintu manzi utembere ku mbuga z'aba bantu bakoresha bro. Ego. Ugende kuri Instagram, ugende kuri TikTok. Hari igihe usanga yayipostinze muri Instagram ugasanga we ni wagumye wicungira mu ma Facebook ngaho ma Facebook ya. Birasaba neza yuko twebwe ngaha mu Burundi twaramaze gushika ku yindi level twiga kuzindi mbuga apana Facebook. Benshi baramaze kumenya neza kumengo Facebook niyo mbuga ya mbere ikomeye cyane mu gice cy'u Burundi. Ariko birikenewe neza yuko tuza turakina n'izindi mbuga. Hari izindi mbuga bakina ko iyindi bintu. Simbona neza yuko kuja kuri page za Facebook mukemanga mukavuga ibintu yeyamuhe biza kutwicira izina rya Bizimana Bubakari Karim Sadbi. Ariko turamushimira cyane yasohoye hit song. Rero arasohora HUMU, abandi baririmbyi barasohora. Hari uwitwa Elise Boy ari kumwe na KIRIKOU, ari kumwe na Daboje, ari kumwe na DJ Feedbite. Basohora indirimbo yitwa ijya ndirimbo yabo yitwa gute hajya? Ni indirimbo yitwa Noma. Irimo n'abamcompose. Indirimbo yitwa Noma. Barasohora. Mukanya tubonye ntunze nawahejeje kurekura. N'abandi bararekura. Jewe rero ikibazo mfise ni yitwa Nduwayezu Len. Ikibazo gihari ni umva ukuri. Ikibazo gihari ni bro. Ni gute ubahuka ugasohora indirimbo ubona banga iriko iraca ibintu nka HUMU. Wewe ukubahuka ugasohora project yawe washizemwe amahera washizemwe bije yawe kandi ubona neza ko idashobora gusumba HUMU. Hari ibintu izi abantu bose ubu aho uca hose umva indirimbo ya Sadbi. Hari ibintu tuba dukwiye kwiga. Naragenda bigari ko nararavye nk'ijya ndirimbo ya Elise Boy irambabaza. Ni indirimbo ego ntatsibaye pe washaka yakoresheje n'uburyo bwinshi mugabo ntiyarakwiye kuyisohora mu gihe cya Sadbi yasohoye. Bona izi hari ikintu je namye ndavuga ati jewe bino bintu vya industry bano bantu bo baririmbye turakene neza yuko amastaff yabo yicara kiga amatimu yabo yicara kiga kuko ni gute uri umuririmbyi uri kurarondera umusaruro muri bintu vya account ya YouTube ucumbarira neza yuko uri kurasohora indirimbo Sadbi yasohoye HUMU tukana indirimbo iri hit siko. Okay, urumva rero bro baga indirimbo zabo zigaca ziflopinga muri ubwo buryo kandi ari indirimbo bashizemwe imitaye barakora audio barakora video bagaca basohora muri kino gihe. Hari ibintu bimwe zino staff z'abano bantu
ano matimu y'abano bantu Ellis Boy kuba yarasohoye indirimbo ni indirimbo kandi irimo abahitinzi pe tunavyemeranye ni indirimbo utegereje neza irimo mukombozi irimo DJ Philbite irimo Kiriko Akili irimo Double J ni indirimbo ubona neza yuko kuri power office bagiye basore ibigeze kure pe ibigeze kure ku ma views ibigeze kure mu bantu kuri promotion boyikorera ariko mu gihe usohoye ikintu Sadbi nawe yaje kubatamwe imiriro ya HUMU TUU iyo iri trend ku mbuga iyo iri trend mu gisigara ca Bujumbura iyo abantu bose bako barayivuga ko bariko barayiga ko gukacunzanira umuziki izi turakwiyeneze yuko zino staff bazi baricara biyiga bro bazi barera bati barabe igihe canyaco cyo gusora indirimbo nagiye mbona na LINO yasohoye LINO gisa na LINO yasohoye siko mwasohoye iyo si ntango yo guflopping ubwo usanga indirimbo yiwe irabaye isha siko hari ibintu byinshi dufite byo kwiga aya matimu aya staff dufite ibintu byinshi byo kwiga team ama staff yige bro izi timu zige zifata umwanya zige zivuga ati twebwe yuko naka tubona neza yuko yasohoye indirimbo kandi ikigenda neza ifise promo irenze haba mu ba promoters haba mu bantu mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi ati ahubwo ko twari twayiteguriye iyi ndirimbo kigiye gusohoka itariki reka habo tuyisimbishe kuko twikingire ya akariro kabe karagabanuka ka umutu twikingire akariro kabe karagabanuka ariko ndabira LINO yarasohoye Ellis Boy yarasohoye ntuze Melanine yo mama yanje we indirimbo yiwe mbe yitwa gute haje ndabira Melanine we yitwa gute indirimbo yiwe yitwa ni ibintu by'iki Espanyol nawe Lampadina Lampadina siko easy iri hehe Lampadina siko easy ano matimu yabo Melanine Boy LINO Ellis Boy kandi bose n'abastare bakaze mugabo hari indirimbo bubona ati indirimbo vraiment ndayisohoye siko Melanine Boy LINO Ellis Boy mwasohoye indirimbo kandi ziranaryoshe pe ariko nigiye kitarico kuko abantu bose mu muziki bariko barahumbira indirimbo HUMU TUU ya Sadbi tuzi turiga izi duhana ubumenyi muri zino timu zacu zo mu gihugu cyacu Burundi kuko nabana mu gihugu cyacu Burundi bako barakora tuvyemeranye pe reka tugaruke kuri strategy Sadbi yakoresheje gusora indirimbo na strategy ya KIRIKOU yakoresheje kuri ahani zatumye iba hit babanje basora ama challenge indirimbo zitarasohoka ama challenge indirimbo zitarasohoka muga aba bandi bastare bacu sinivyo barimo nta nama challenge basohora tunamushimira cyane big manager hariya Mozart nta Sadbi urumva barabona ati Sadbi yasohoye nanje nayo napanze gusora simpindura reka nsohore Sadbi kwanza Sadbi ninde mu gihugu afise irindi zina ritandukanye biragoye bro biragoye kugira uzosohora indirimbo Sadbi nawe yasohoye tuvyemeranye izi siko wewe uciye uja muri studio ngo nuko panze kuri kalenda yiwawe ngo reka nsohora indirimbo wamaze kubona Sadbi yasohoka indirimbo ubona nzi iki kirakubita kandi abafana ntibahinduka ni babandi abafana ni babandi nyene ega umufana wa Sadbi niwe mufana wa Melanine niwe mufana wa LINO niwe mufana wa LINO niwe mufana wa Monya niwe mufana wa KIRIKOU ariko unyibukije na Monya ya Fleur ubwego bwiwe twaragwiboneye reka tuzobigaruka tunamuramutsa cyane ibintu byaho tuzobigaruka kariko hari abasani babiri tutorangiza tutavuze novuga ko bariko baraza mu muziki aho tureka dore kuri Mr. K gifunguruzo n'umusani ubona ko abizi afimano yahora aririmba gospel music yavuye muri gospel ubu sasa yiziye mu bintu byo mu kabare zo guhimbaza akugira ngo reka ndabereka ingene batamba amapiano afite indirimbo nshasha yitwa Komsa Komusa mu Kirundi Komusa bagende bayirabe ku rubuga rwiwe rwa Mr. K official turamushimira cyane kuko witegereje bro ni indirimbo ubona neza yuko yasohoye
muri urukurikirane Sadbi nawe yasohoye yego rw'amapiano ariko Mr. K turamushigikira cyane kuko indirimbo yiwitwa Komusa canke Komsa ukubise mu kubwenu vyumva yego mugende kuri account yiwe ya YouTube mwandike ko Mr. K canke Mr. K official Mr. K Burundi haba muheze murama indirimbo yiwe imeze neza pe indirimbo imeze neza kuko twahora tumumenyereye muri gospel music ariko yagiye mu ndirimbo zo guhimbaza yaguye tubiteye ko yaguye 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 none yizi ndakwibariza hari inkurikizi mbi zo haviba bivana n'ingene yaguye gusa niba yagwiriye umutwe n'amazuru urumva gusa aba baririmbyi benshi bo muri sekira baciye muri mu makorale menshi Estanishi bose baraguye baciye mu makorale menshi PCB baraguye ba Monia Fleur baraguye na PCB nagende hariya hari undi mwana akiri muto wo mu Maramvya yitwa Crown ego nawe akora neza pe ego ari unique kuntu afise style yiwe ego nawe afise indirimbo nshasha indirimbo yitwa Ikimenyetso agende bayirabe kuri YouTube yitwa Crown Official nawe tuzobabwira ivyiwe vuba cyane ari muri management ya Hugo Music bagende barabe indirimbo zabo abo baririmbo zitesa nibo tugombye kugira ducishe mu mwandiko kandi azi neza yuko n'abaririmbyi ubona neza yuko ugiye kuri account yabo ya YouTube ugaheza kuziraba indirimbo zabo ni Crown hamwe na Mr. K indirimbo uzo kubona neza yuko kuri Anashare tutayaga amasigara cicaro kabisa bagende barabe bazi streaming hama bace bagaruka ngaha baduhinyuze bavuga ati ivyo twasanze mwavuze cyane sivyo ni indirimbo ziryoshe cyane bro turangize dushimire abantu badukurikiranye kugeza aho tugejeje ikiganiro ni ibintu vy'agaciro cyane cyane nabantu bakamaro bro nabantu bakamaro tubatumirire tunaramutse hariya n'abantu benshi bahora batwandikira kuri iyi minota babagezeko reka tubatumirire gusangiza iki kiganiro abandi bantu kugira ngo kibonwe n'abantu benshi je nitwa Bat Mix Easy badi kumwe na MC Gundos tunashimira cyane Telecom tunashimira cyane Big Boss Willy Bartender Ball She Willy X Gasuku turabakunda cyane mwarahezagiwe hasta la vista kabisa.